muri finale eske rero ndaroje nawe ku munsi w'ejo ko tubona ko nako witwa Raphinha runo rugero witwa Raphinha nawe kuno munsi ko tubona ko uwitwa Raphinha nawe Diaze cyari Rafael Diaze Berori ubwego gwiwe nago ruradakora koroka abakunzi cyangwa uko raraburukira ku munsi w'ejo uwitwa Raphinha ku munsi w'ejo yagiye kubabonekana neza Raphinha mu gihe tubonye atsinze igitsindo urundi rugero waza gusanga abandi bakinyi nabo ko rigaragaza mugabo Raphinha ugwiwe nawe ko Raphinha yari yageze kuba warashaka muri kano kanya ko Raphinha ariwe mukino uva kugeza muri kano kanya we naho ekipe yiwe yavuyemo ari we mukinya afite ibitsindo vyinshi muri Champions League ko afite ibitsindo 13 warashaka kugeza muri kano kanya anganya na Serugiras akaba afite na passe zive zishaka kuri 8 eske Raphinha kuburi twa Balde ubwo nawe niko turabona ko menga urugero rwiwe nago aboneka mu gihe afite undi mukinyi canke tuvuye ko Raphinha nawe urugero rwiwe ruri kurakoroka ku munsi utera rusubira inyuma ikintu kimwe cyo nogaruka kuri Raphinha urugero rwiwe niko rurakoroka ngo kubera ngo Balde tweberanye neza kwico kintu kuko Raphinha urugero rwiwe none biko bihurira Raphinha sinzi ibintu novuga ati byo asa nkaho uno munsi mbewe nashima zimaze kujya ku nkino zigera kuri 3 Raphinha tsoko turamubona kuri rugero rwiwe tumumenyereye tutako turamubona tutako turabona wa Raphinha twabonye kuri Benfica tutako turabona wa Raphinha twabonye ku rukino rwa areba ko bahora na Real de Madrid tutako turabona wa Raphinha twabonye kuri Bayern Dominique tutako turabona wa Raphinha twabonye kuri Borussia Dortmund rukino rwibanze kwa ku rukino rwo mu majonjora muri UEFA Champions League uri kuranyumva tumaze nk'imisi gira kuri 3 tutako twamubona Raphinha ariko kandi no ku munsi w'ejo niko byagenze kuri Premier Meet Raphinha twari twamubonye wundi Raphinha tumenyereye oya nigeze ariko inyuma yo kuja mu karuhuko biboneka yuko haramwe mu majambo novuga ati intege yoba yaratewe no mumenyereza je Hans Flick bituma rero mbona yuko Raphinha ataba mu biku bwa Balde tahari ariko none tuko deuxième mite Raphinha kugeza muri kano kanya witwa Raphinha ni ikiko kiratuma atari karigenda neza nko Raphinha twanye mu misi hetse kuko mite ya kabiri Raphinha twaramubonye Raphinha garuka wa Raphinha tuzi twamubonye Raphinha sura kuboneka wa Raphinha tuzi twamubonye wa Raphinha aza kurondera umupira twarabonye wa Raphinha asubira inyuma gufasha ba defenseur twarabonye Raphinha akora ishoka byose kwitanga kugira ronke igitsinda kandi warabonye ko yarakironse bivuze gute rero Raphinha yitanze turabona FC Barcelona ni nziza gusumba kuko Lamine Yamal arakora wenyene naho nivyo arakora ariko atabufasha bw'undi mukinyi kararonka w'imbere apana wo hagati mu kibuga atabufasha bw'undi mukinyi w'imbere akararonka naho bishika ubundi ati naho bishika kugeza muri kano kanya Raphinha ariko nyene je ubwanje mbabona menga urugero rwiwe witwa Raphinha hari ukuntu menga rikaranyiyereka kumenga urugero rwiwe rukura just mugiye uno Raphinha rikaragwaranira gushobora kubagira iki ariko yagwana kakishime ka Ballon d'Or kuko no munsi Raphinha Champions League yarameze neza yerekanye mu gikombe cy'umwe yarameze neza Raphinha twabonye muri champion ya Premier ya Liga ameze neza ariko je mbabona Raphinha iyo ikora kina n'uwitwa Gerard Martin ubwiwe mengo ntabwo ari karerekana kuko nivyo ko rivuga kuno munsi ko Raphinha yari karerekana ko mengo uno munsi karagerageza kuba yarakinye match nziza mu gice cya kabiri ariko Raphinha igice cya mbere Raphinha mubi Raphinha igice cya kabiri yagerageje mugana nyene yerekanye ivyo yarakiguba agira iki yarabikoze vraiment yarabikoze go gerageje no kuraba igitsindo ciwe cabaye igitsindo c'ubwitange budasanzwe yateye shuti uwitwa Yani Sama aza gukura umupira ariko uramwe Raphinha yongera arahaguruka nyene yihuse ariko ni hamwe baza gusanga defense ya equipe Inter domina nayo yari yasama kuko yateye umupira usubira kuri Raphinha nyene Raphinha acatera ishuti kuko tunamuzi erega byose byanavuye mu bushapu bwa Raphinha agiye gukoreka akoresha kuko ukuntu yaryamye hasi yeza ko afise bwabonebwe twamubona ko muri Premier Meet cyo gitsina cyo kuronka kuko kugwa kwiyo hasi abandi nabavuga ngo Raphinha umubona atsinze igitsinda kugwa kwiyo hasi ni kwa mucine ariko twemerana neza yavyuse yihuta aza gusubizamo igitsindo kuko Raphinha nabonye muri Premier Meet yeza kuba ari ujya nyene twabonye muri deuxième yeza kuza ari ujya nyene muri deuxième Meet cyo gitsina cyo kuboneka nivyo ige shoot yere kuitera Yani Sama kayikurayo ariko ntwaye kubona Raphinha haguruka yihuse kuza gusubiza igitsinda ariko Raphinha muri deuxième Meet yaje yahindutse yaje muri yashusho Raphinha twari dusana tuzi kuko Raphinha muri deuxième Meet twaramubona Raphinha karasubira inyuma kuza gufasha abandi bakinyi bagenzi biwe namwe yaza gufasha action zigera kuri zibiri kuri contre attaque bari batewe avuye imbere aramusatiriza akaza gasubira inyuma akaza agafasha abakinyi rero novuga ikintu novuga cyo kuri Raphinha je kumbure nibaza ikiko kiramuca intege
nukuntu hariko haravugwa cyane amazina ya UEFA yo kuronka agashime ka Balde hariko haza imbere ba Pedri Gonzalez na Lamine Yamal gusumbawe nibaza ko ari ico kintu coba kiyo kiramucenge ariko muri vestiaire ya Barcelona ivyo bintu navyo ntabihari kuko vestiaire ya Barcelona habiriya ibinyamakuru byinshi nibwo bushime kuko uno munsi turabona yuko ibinyamakuru bikorera nk'ibikora twengera witwa Lamine Yamal witwa na Pedri uyo zose bikorera ava kubera iki ari abakinyi b'aba Espanyol n'ubu Raphinha mugabo ubundi hoho kuko buriya wowe wekora gusuzugura mubona Houston ucugera keregezo kerekana urugero rwawo rwiza eski ino linye yitwa Jere Martine nino Raphinha nivyo nkene ko ndavuga hano hantu habiri Raphinha Jere Martine mu misi yabo bamaze gukora kinana urugwego rwabo urarubona gute kuko ndakeneye dufatanye Jere Martine n'uwitwa Raphinha kuno musi urazi bwana Messi dike mbere wanashima kombineze mbere wanashima wowe ukuraza ku kintu kivuga yuko Raphinha ari mwiza cyane mu gihe haba harimo Alejandro Balde neza cyane ariko suko bimeze kuko Raphinha na Alejandro Balde ijya kote yabo iba strong gute iba strong ku ruhara rwo kuja gusatira kuko Alejandro Balde arafise ikintu yongereza mu gusatira afise ubufasha araduga mu majambo makera aduga umupira hago bikanaca bimusaba Alejandro Balde ugasanga mu gihe yaduganye umupira aciye abari we nimero 11 Raphinha nakaca amera nk'uyisobeka hagati akaca asa nk'ufasha nimero 10 bakaca baba nimero 10 babiri umva ubusatizi buca buba nk'ubugwiriye cyane gusumba uko tubona uno mukinyi ndavuga Gerard Martin wewe uzosanga haba kuzibira haba kumonta uzosanga atari kirenga cyane gusa abantu bamwe ariko bidasiguye yuko ubwiza bwa Raphinha buhagaze kuri Alexis Balde akuri vyiza ku giti ciwe ariko birongereza ingufu kwitwa Raphinha twemeranya neza je ntaco ndabibona ko cyane nimba hari ingufu ziyongera ko muri 100% zoba ari nka 5% ariko geranye nurabe turabe kuko ubwiza bwa Raphinha turabe Raphinha ariko yakina n'uwitwa Alexis Balde ataragira imvune na Raphinha yagize imvune nako witwa Alexis Balde yagize imvune turabe igihe witwa Raphinha yakina n'uwitwa Alexis Balde yatsinda ibitsindo bingana gute mu gihe uwitwa Jere Martine uno munsi abari karakina witwa Raphinha amaze gutsinda ibitsindo bingana gute bwana Messi gusanga Raphinha ari hejuru bwana Messi ari batsinda ibitsindo kurusha witwa Jere Martine abaha bwana Messi waje ndakubwira ibintu kimwe Raphinha arafise ibitsindo ariko no biharura kuri Alexis Balde kuko ugejeje kuri ibitsindo byose Raphinha atsinda ibitsindo byose Raphinha atsinda uzosanga ubufasha bw'ibitsindo bya Raphinha ubufasha buva kuri kote ya Kunde na Lamine Yamal ariko abantu je ubufasha bw'ibitsindo abantu tuyemeranya ubufasha bw'ibitsindo bya Raphinha buva kuri kote ya Kunde na Lamine Yamal ahubwo kote ya Kunde na Lamine Yamal nifitaniye kurwana cyane nifitaniye ubufasha cyane bwo rwego hejuru gusumba kote ya Alexis Balde nukuvuga ngo wewe ubwawe ukavuga ngo Alexis Balde ari tuvuge hano kuko ubwiza bwa Kunde urumva harimo ubufasha bwa Lamine Yamal a 45% gute uri kuranyumva mbona witwa Kunde ni mwiza mu kuzibira ariko nimba hari centre nyinshi za Kunde tumubonako si ya mipira Kunde avana inyuma ngo kuri monte ngo ikara monte ngo aduganye umupira uvanye inyuma washitse imbere atange centre bitandukanye ne kuri Alejandro Balde ahubwo Kunde nimba aduganye umupira ntazi kudugana umupira cyane arakwega rimwe kabiri agaha umupira Lamine Yamal agasa nk'uwinjira hagati kuko Kunde amaze kumenya Lamine Yamal ko amubona kandi Kunde amaze kumenya ukuntu Lamine Yamal agendana umupira acamera nk'uwisobeka imbere hama Lamine Yamal agaca winjiza kwa Kunde nawe agaca amanura centre bitandukanye na Alexis Balde ashobora kuvana umupira inyuma akawushira kwa Pedri akamusunikira Raphinha nawe agaca yinjira hagati Alexis Balde agaca awudugana agaca akamanura centre uriko urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye kuri Kunde na Lamine Yamal no kuri Rafael Birori Diaz hamwe na Alejandro Balde ni ibintu bibiri bitandukanye bwana Messi twemenye neza na neza uboneza kumbya ahubwo ugusubira inyuma kwa Raphinha Diaz kwa Rafael Birori Diaz sinzi cyo kuri ko kuravako ahubwo je ndiko ndaguharura ku kuntu ahubwo mengo asa nkaho ibinyamakuru byinshi bikora mu cinege kugukuronka Balde d'Or kuko uno munsi niwe mukinnyi ari favori kuri Balde d'Or bivaye no kunaka aritanga n'imikino ya karakina ariko ivye kana kina byose
ariko arumva amajwi menshi ahubwo ibinyamakuru byinshi ko bitwengera Pedro Gonzalez na Lamine Yamal. Ivyo bitegereje kumuca intege kuko arazi n'ivyabaye kuri mwene wabo Vinicius Junior. Kandi Raphinha nawe nyine mu binyamakuru byinshi kagenda akorera ko akagenda atanga inkuru. Turumva neza mu majambo yiwe menshi canke makuru yiwe yenshi avuga ariko arahagarara kubi wabo ba Brazil asa nkaho karabavugira cyane aho twumva karahagarara kuri Anthony ndetse na Vinicius Junior na Rodrigo Goes. Ariko gusa ataciwe amariye witwa uno muhungu ndavuga ngo Raphinha kubwawe kuko turazi ko football modern n'uno munsi udafite nimero 3 mwiza na nimero 11 mwiza nta musaro uzi kuraronka kuvuga ngo nimba nimero 2 ameze neza nako nimero 3 ameze neza na nimero 10 kameze neza equipe adverse irasufra kuko ku munsi weje gendo nagaragaza cyane mu match zimaze imisiko yakurikiye turamaze kugaragaza neza ati ibura ry'uwitwa Balde kuri zino match ya El Clasico ya mu nkino zitandukanye biragaragara ko haba ari igihombo gikomeye cyane. Eske kuno munsi wowe bwawe witwa Balde kuno munsi nta kinamariye witwa Raphinha Raphinha byose niba vyikorera kiriho ariko uburemere wo kuragiha ico kintu kiri gihari ukigiha uri kugiha uburemere bunini cyane atariko kingana atariko kiremereye uno munsi Balde arafite icyamanera Raphinha ariko bidasiguye yuko hari na 30% afise mu camari Raphinha Diaz Rafael Ibiri Diaz no nime biri yo bari nka 5%. Ivyo jinzi ngo vyemeranye tukombe tunabiheze kino ino dossier nime biri nka 5% kuko jemba mbona ejo muri dezemita twaramonye wa Raphinha twabonye kuri Bayern Balde atawurimo ariko jemba mbona ibice bibaye bikeye kwitwa Balde afasha Raphinha ibice nka 50 bike bibaho Balde ahubwo yifasha ku giti ciwe ariko ko abantu beshe ko ravuga ngo igisata cinyuma nyumve gato ko bavuga ngo J Martin akomeye cyane gusumbya Balde mu kuzibira ariko witwa uno mwana ndavuga ngo Balde nawe akomeye cyane ku mamonde ubundi genda urabe witwa Balde yaje kubasubirira witwa Jordi Alba no kuvuga ngo yari yabandi ko muri kibanza completement bigaragara ko neza uwitwa Lamine Yamal nako witwa Balde arakora ku monte kuko ibitsindo rega buriya nimba ko turabona ibitsindo bitsindwa na Robert Lewandowski habaye inyubako iyo nyubako nayo irava inyuma irava ku witwa nde Balde irava kuri witwa Jire Kunde irava no muri Mediane haba Pedri n'andi batandukanye ni kuvuga ngo equipe ya FC Barcelona twemerana neza nikomereye irakomeye kubayeriye igakomera no kubaratero ico kintu nibaza ko nawe ko dukurikirana bagitahura cyane niyo mpamvu navuga ngo Balde je ubwanje mbona nibo turabona ubwiza bwitwa Raphinha ubwo bufasha bwana Raphinha arakomeye nivyo ndamwemeranya aramuko arakora ariko harimo n'inguvu zitwa Balde nawe ubwo bufasha bwa Balde buhagaze ubwo bufasha bwa Balde bwo kuri amamonte monte Raphinha araduga nimba ashobora kwipoint ahantu kanaka akamuha Raphinha nawe bikaca bimworohera kugira iki gutera amakroshe agaca atera muri surface agatsinda ibitsinda uzosanga umukinyi Balde nivyo wavuze ngo J Martin ngo ni muzima ku ruban ku rwego rwo kuzibira gusumba Balde ico kintu mbere wanashima sinokwemenya nawe cyane gute kubera sinocemenya nawe cyane kuko Balde ntuzosanga ari mu ruhara rw'abakinyi bakimipira cyane ariko ntuzosanga ari mu ruhara rwa mukinyi atesha equilibre umu adversaire aje kumwataka namwaka umupira ariko kumurengana kiragoye ni ukuvuga ngo none amubuza amahoro none kubujije amahera akakurenganira he aba yakurengana yakuzibiye ariko none nta numwe rega J Martin aragupa amakawukwaka ariko urumva ariko Balde nawe kubuza amahoro ukawutakaza ubwawe cyangwa ugatanga pass ukaja guca ku yindi post ariko udaciye iwe ariko J Martin nawe ibitsindo byinshi bica kuri poste yiwe Balde nibihe bitsindo bishika nko kuri bitano wabonye kuri sezo byaciye kuri poste yiwe uyu bundi arakomeye mugabo navuze ko compara Balde nibihe bitsindo bigera kuri bitanu
niwo mukinyi niwo mu alphabet aje kuri minota 3 amaze gukina inkino nyinshi muri FC Barcelona nibe bitsindo bigira kuri 5 byace kuri poste yiwe ugukompare na Jena Martin maze guca kuri poste ivyo bitsindo bitanu ucugenda ukaraba Barcelona mbega imaze gutsinda ibitsindo bimeze gute ko Barcelona yari imeze neza muri La Liga Champions League yari imeze neza ahubwo ariko turabibonera ni hano bahuye na kipe ya Atletico Madrid ariko mu nkino bakanganya ibitsindo bine ku bindi ni hano tusanze tubona Barcelona iri kirasufra itsinda ibitsindo byabura ryo witwande AkezaBurundi genda urabe AkezaBurundi niba ikitsindwa kubwibura yitwa AkezaBurundi ukacunzanira ngo rero ngo Jena Martin ngo ni mwiza mu kuzibira gusoma AkezaBurundi paravuze paraporo y'amamonte unyumve neza ni paraporo y'amamonte Jena Martin haba kuzibira si mwiza kuri AkezaBurundi haba no kumonta si mwiza kuri AkezaBurundi ibitsindo vya AkezaBurundi ni mwiza urumva ku gisata ciwe c'ubuzibizi uriko nyumva bona amamonte nayo ndaceko ndaduga ndiko ndavuga AkezaBurundi ni mwiza ku gisata ciwe cyo kuzibira biragoye tuza kumurengana kumucako byoroshe kandi AkezaBurundi yafashe umupira ni mwiza no ku gisata cyo kumonta afise n'uburyo bwo kurema mw'intsinzi uriko urumva ariko bidasiguye ngo nimba Rafael Birori Diaz karatsinda ngo nukubwa imipira ya AkezaBurundi ariko none yaduze agatera izo monte uriko uravuga ntafashije attack ya Barcelona arafasha afite cyane kafasha muri attack ya Barcelona rero cyane karafasha muri attack ya Barcelona nari kafasha Raphinha wenyene abwe karafasha Raphinha arikafasha Lewandowski arikafasha mbere wanashima na Lamine Yamal na numero 10 Daniel Olmo ariko twaravye kurwo ruhande nyene rumwe ugo ruhande none ubwo nta vibration bihari uno Rafael Birori Diaz uriko uranyumva bona Messi Dik haba no kuri haba na Alejandro Balde abari mu kibuga waramubona karagaruka inyuma gufasha na Alejandro Balde si mwiza ni mwiza Balde arakeneye ubufasha bwo kuza kumufasha inyuma baramufasha nanyo baramufasha Raphinha ari none kuri Alejandro Balde ntiyagaruka kuzibira yaragaruka none woro ariko muri zinkino zingahe zitatu ziheze byari bigoye kumubona Raphinha karagaruka inyuma gufasha byari bigoye kubona Raphinha karatera pressing kubera ko atagarutse none kugufasha aho rero nico kibazo yakigaruka kigaruka rero nige cyatumye tumubona Raphinha atekera ba mwiza ariko imvo si kubera ngo Alejandro Balde ngo atarimwo tugaruka kuri kano kantu Raphinha mugiye Balde hari yagaruka kuzibira gufasha mugenzi we Balde ariko mugiye Jena Martin nawe hari Raphinha aheze imbere ariko ku munsi waje muri deuxième mi-temps twamonye karagaruka kuko ivyo mugabo vyose ubishize ku munza no gusanga Raphinha mazi Rafael Birori Raphinha urukino rw'igwa nyuma bahuye nani icyari urukino rwa nyuma gute gwa Alejandro Balde kuko Alejandro Balde novuga ati yasohotse yababaye ku rukino rwande Ere Clasico burya Ere Clasico ni yakinyi yari kuri ku gikombe mu ngo c'umwami ahora na Atletico Madrid sinibuka neza uno Rafael Birori Diaz tumaze nk'inkino zishika muri zitatu tuko turamubona akaritwara neza siziki kabisa ugwa mbere gwa rukino bako barahura n'umugwi wande wa Real Madrid Real Madrid yari mwiza ku rwego rwo hejuru ariko ku rukino rwa Real Valladolid Raphinha yari mwiza yinjira agomboje abakuye Ansu Fati yinjira rya Raphinha uriko uranyumva byarahinduye ibintu byaravuye mu ibitsindo bigira kuri bingahe ivyo kuri Valladolid byose bwabaye ubufasha bwa Raphinha na Lamine Yamal ego Lamine Yamal nawe nyene yarakoze ariko ibikorwa vyiwe nta gisindo vyavuyemo ariko Raphinha yaje aronka igitsindo uriko uranyumva n'igisindo ca kabiri wasanga cavuye kuri kote ya Raphinha kuri assist yatanzwe na Jena Martin uriko uranyumva bona Messi Dik yarabaye mwiza yarabaye mwiza kandi Alejandro Balde tawurimo ku rukino rwaje rwa Inter Domira kwanza ku rukino rw'ibanze rwa Inter Domira nawe nyine Raphinha burya ntiyabaye mwiza nko twari dusanzwe tumumenyere yagiye kuba mwiza ku kanyuma abaswahili bavuga ni dakika za jioni uriko uranyuma yagiye kuba mwiza aza no kuronka mbere igitsindo uriko uranyuma bona Messi Dik aza no kuronka igitsindo ciza kimeze neza ariko yabaye mwiza ku kanyuma rukino rusa nk'uruko rurasozerwa rero Raphinha abaye mwiza